Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashima Imana mushobora byose yatugiriye ubuntu ikabiduhaye aka kanya ko kuvuga ijambo ryayo. Imana nishimwe. Nuko rero bene data turaganira kuri aya majambo muri iyi ndwi, kuko buri ndwi tuba dufite amajambo tuganira ko abakozi b'Imana batandukanye bakatubwira kuri aya majambo. Tuzoganira kuri risengesho Yesu Kristo yasengeye abiwe, yasengeye abamwizeye, yasengeye twebwe twese twizeye umwami Yesu Kristo yaradusengeye. Haleluya. Kandi isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo Data yararyumvise. Haleluya. Dusoma indanzi y'amajambo ngaha mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17 bavuga ngo Yesu umuherezi mukuru wacu asengera abiwe. Imana nishimwe. Yesu Kristo ni umuherezi mukuru wacu kandi ngo yasengeye abiwe rero yarabasengeye. Mwene data wamwizeye yaragusengeye, kandi nawe utaramwizera ni wamwizera isengesho Kristo yasenze nawe iragushikako. Imana nishimwe cyane. Umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 havuga ngo Yesu avuze ivyo arangamiza mu ijuru ati, Data igihe kirashitse, shimagiza umwana wawe ngo umwana ngo agushimagize nk'uko wamuhaye ububasha ku bafise umubiri bose, ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo budashira. Ubu nibwo bugingo budashira, ko bomenya wewe Imana yonyene y'ukuri n'uwo yatumye Yesu Kristo. Imana nishimwe. Yesu Kristo igihe yavuga amajambo ku murongo wa mbere avuga ngo Yesu avuze ivyo, hari uko hari ibindi yaraje kuvuga mu gice cya 16 yaraje kuvuga ivyo kutaha kwa Data, yaraje kuvuga ivy'urupfu rwiwe abibwira abigishwa. Rero bakagarika umutima bagira ubwoba, kuko ntibaziga yuko azogenda azopfa. Bo bari bazi yuko azogumana nabo, ahubwo yaje kwima ingoma kugira ngo abakureko intwaro yari baremereye y'Abaroma bari bakoroniza. Bo bari bazi yuko yaje ari Mesiya, kandi n'uvy'ukuri ni Mesiya. Mugabo bari bazi yuko agiye kurongora igihugu ca Isirayeli, abakureko intwaro y'agahotoro y'ubukoroni yari kuri bo. Rero ababwira amajambo yuko agiye gutaha, agiye kuva mu isi, azopfa n'ibindi. Hanyuma agira bati bahagarika umutima. Bamaze guhagarika umutima aca arabaremesha, arababwira amajambo yo kuremesha. Arababwira ati, mwe muzosura kumbona, ati umubabaro wanyu n'igihe gito nk'uko umuvyeyi aja ku gise, ati ariko iyo aronse umwana ntasubira kwibuka umubabaro yari afise. Namwe muzobabara ariko mu nyuma muzombona, kandi umunezero wanyu ntawe umuntu azoshobora kubaka. Atangura kubaremesha rero. Mu nyuma niho yafata umwanya wo kubasengera, kuko yari yamaze kubona mu mitima yabo yuko hari abazoca basubira inyuma, hari abazogwa kubw'ibi bizoba bibaye.
hari abazoca basubira mu byo bahozemwo, abahora barara abarovyi bazoca bisubira kuroba, abahora badandaji bazoca basubira mu byo kudandaza n'ibindi ariko arabitegereza arabona yuko bazosubira inyuma. Hanyuma rero aca arabasengera, amaze kubasengera bwa ku murongo wa 2 yavuze amajambo akomeye cyane, yavuze ngo nk'uko wamuhaye ububasha ku bafise umubiri bose, ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo budashira. Rero avuga ngo nk'uko data, nk'uko abo wampaye ububasha ku bantu bafise umubiri bose. Abantu bafise umubiri bose Yesu Kristo abafise ko ububasha. Imana yaramuhaye ububasha ku bantu bafise umubiri bose kugira ngo abahe ubugingo. Yesu Kristo yamaze imyaka 3 ariko arigisha, avuga ivy'ubwami bw'Imana, avuga ivy'ijuru, akiza abagwaye, ibimuga bimuguruka, ibipfamatwi bikumva, impumyi zikabona, akazihumura, ndetse n'abapfuye akabazura. Yariko arerekana ububasha n'ubushobozi afise yahawe n'Imana. Rero avuga ati nk'uko wampaye ububasha ku bantu bafise umubiri bose, ngo abo wampaye bose ndabahe ubugingo budashira. Aca avuga rero ku murongo wa 3, ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri n'uwo yatumye Yesu Kristo. Ubugingo rero budashira yaduhaye nuko ngo tumenye Imana yonyene, tukamenya n'uwo yatumye Yesu Kristo. Bene data, tugiye hariya mu gitabo cy'Itanguriro, igihe Imana yari mu muntu yamuremye mu buryo budasanzwe, ngo irabumbabumba ivyondo, imaze kumbabumba ivyondo ngo imuhumekeramwo, umuntu ngo acaba ufise ubugingo. Nukuvuga yararonse, yabaye umuntu afitaniye isano n'Imana, abo umuntu adasanzwe, abo umuntu afise ubwenge nk'ubw'Imana, abo umuntu arimwo ubushobozi budasanzwe. Hanyuma Satani amaze kubahenda akabakoresha icyaha, bwa buntu baca barabuta, bwa bugingo baca barabuta, baca baja kuba abantu kwa bonyene. Icyadusubije kugirana ubwo bugingo nuko Kristo yavuye mu ijuru akaza kuducungura. Yesu Kristo icyo yakoze ku musaraba, yitanze kugira ngo twebwe dusubirane bwa bumana twatakaza igihe Adamu yakora icyaha. Haleluya! Ubwo bugingo rero Yesu Kristo yariko aravuga nuko twizera umwami Yesu, tukamenya n'Imana yo mu ijuru, Imana rurema, Imana yo mu ijuru n'isi, Imana yatanze umwana wayo tukayimenya, hanyuma tukamenya n'uwo yatumye Yesu Kristo. Ubwo nibwo rero bugingo. Yesu Kristo icyamuzanye kwari kugira ngo adusubize ubugingo twatakaje. Ku murongo wa 3 avuga ngo ubu nibwo bugingo budashira. Mwene data, ubugingo budashira bwumvirize, ngo nuko tumenya Imana yonyene y'ukuri n'uwo yatumye Yesu Kristo. Kumenya Imana yonyene y'ukuri nibwo bugingo, hamwe no kumenya uwo Yesu Kristo yatumye. Mbega mwene data, ikibazo kica kihaba, mbega uno munsi wewe Yesu Kristo waramwizeye? Mbega Imana wizeye ni Imana y'ukuri? Bene data, uno munsi muri ino si hari imana nyinshi, hari ibigirwamana, hari utumana twishi, hariho n'abo bacako bandi ngo babavugire. Ariko nagira ndakubarire, Yesu Kristo avuga ngo ubu nibwo bugingo, nuko bamenye Imana imwe rudende yonyene, Imana y'ukuri, hamwe n'uwo yatumye Yesu Kristo. Ubwo nibwo bugingo. Haleluya! Ubugingo tuburonka mu kwizera umwami Yesu. Yesu Kristo yavuye mu ijuru aza kugira ngo aducungure, adusubize ubugingo twatakaje igihe Adamu yakora icyaha. Yatakaje ubugingo, yatakaje ubumana, yatakaje ubushobozi yari yashizwemo n'Imana. Twasubijwe
kugira twasubijwe ubushobozi, twasubijwe ubwabo ubusabane n'Imana, ari uko Kristo agiye ku musaraba yitanze agatwara ibyaha by'abantu bose. Yaronse ubushobozi ku bantu bose bo mu isi, ku bantu bose bafite umubiri. Yesu Kristo yahawe ko ubushobozi kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Ubu nibwo bugingo rero dutezwa kwakira. Yesu Kristo tubona ngo ariko arasengera abantu biwe, nawe yaragusengera, nje yaransengeye. Mwene data, nimba utaramwizera, mwizera uno munsi, wizera Imana y'ukuri, hama nawe ubwira ubwo bugingo, uburozoronka ubugingo budashira. Imana ishimwe. Haleluya. Reka dusengere isengesho kugira ngo Imana yo mu ijuru irushize kututahuza aya majambo. Datanya guhora ku ngoma, turagushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Watanze umwana wa Yesu Kristo ava mu ijuru aza mu isi kugira ngo adusubize ubugingo twatakaje. None mwami Yesu Kristo ariko aradusengera, atsengera biwe kugira ngo dusubirane ubugingo twatakaje. Kandi mwami turagushimiye kumvise isengesho waduhaye kukumenya, n'abatarakumenya mwami bagenderere kugira ngo bakumenye, bakwakire nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Urakoze mwami, turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.